ubwiza bw'Imana bukubira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Umutwe w'ijambo uno munsi uravuga ngo hariho Imana muri wewe. Amen. Hariho Imana muri wewe. Amen. Niyaza ko ari akaririmbo dora turirimba kavuga ngo hariho Imana mu ijuru, siko? Ariko uyu munsi si ibyo mu ijuru nshaka kuvuga, sishaka no kuvuga Imana iri muri ville, siko? Sishaka no kuvuga Imana iri sinzi hehe, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ngo ndashaka kukwibutsa, ndashaka kugukangurira, ndashaka kugukebura, ndashaka kugira ngo amaso ube conscient yuko hariho Imana muri wewe. Amen. Amen. Kubera hari igihe tuvyibagira, n'est-ce pas? Aha mbajije umuntu wese ari ngaha, ndakubajije nti nk'ubu uretse kuraba abandi bantu bari ngaha, siko? Hama ukiyumvira kuri wewe muri kano kanya, siko? Ndagusavye nti uhumiriza amaso wibagira abandi bantu bose bari ngaha, hama wiyumvire kuri wewe, siko? Mbega uwiyumviriye kuri wewe ubona iki? Siko? Ufise image iyihe ya wewe? Wiyumviriye kuri wewe ubona iki? Hari abantu benshi biyumviriye kuri bo, usanga ibice binini kwijana by'abantu iyo mwiyumviriye kuri mwebwe, usanga ibice binini kwijana ibintu vya mbere bikuza mu mutwe wiyumviriye kuri wewe ni ibintu bibi gusa. Abantu benshi bari ngaha niko tumeze muri education peut-être na culture canke n'abandi no mwisi yose niyaza ariko bameze, ntituvyerekana mu bantu, siko? Ntitwereka abantu yuko kenshi canke rimwe na rimwe twitera isoni, siko? Ntitwereka abantu yuko tubitsa amabanga, siko? Yibitwerekeye me ayo mabanga usanga ari amabanga mabi gusa. Turiyizi, tuza amagafe yacu, uno musi turi ngaha mw'ishengero, twashajije, turaberewe, twambaye neza, ariko mu mutima uribwira uti bambona uku ntawuzi iyo naraye, bambona uku ntawuzi ivyo naraye ngize, bambona uku ntawuzi conflit ndimwo, ntawuzi abo twashwanye, aha bambona kuri eglise manitse amaboko ariko ntibaza abo twatukanye ejo, aha bambona maritse amaboko ariko bombona ku kazi ingene ejo nariko ndishurana, siko? Canke bobona amajambo nabwiye umwana wanje ejo, siko? Canke basi nivyo ntasohoye ngo nshika habona, bavuga uti bambona uku ariko ntibazi ivyimviro biri mu mutwe wanje, ntibazi amafuti aba mu mutwe wanje, ntibazi. Hamugasanga kenshi twese wiyumviriye kuri wewe, ikibirengeye abantu benshi mwiyumviriye ku bandi bo mubiyumvira neza. Kuko urumva turahendana, murabibona? Nkanje mumbonye nambaye costume ningaha imbere nje kuvuga ubutumwa, butujya wewe kameme, siko? Ariko nanje mbadi ngaha nkavuga ariko bumenye ibiraho haraboca basohoka ubunyene. Bon, sishatse kubabwira. Ariko ndashaka kuvuga ngo tubayeho twese twambara, burya nuko kwambara no kwifuka, burya ntibifuka imibiri gusa, biradutranquiliza no mu bindi byinshi, siko? Rero ugasanga twese ivyo turabizi, twese turi conscient y'ivyo bintu, twese turi conscient y'amadefo yacu, twese turi conscient y'amafuta tubamwo. Hama kandi hari n'abantu benshi bari conscient y'amafuti canke amakosa bakoze. Bari ngaha bakora ibishoboka byose kugira ngo barabe ivyo batako hejuru, siko? Ivyo batako hejuru ngo bafuke, siko? Baranatinya ko hagira umuntu aza kuvuga ibintu bija amaja ngaho oya. Hari
hari umujene twaganiriye ngaha ariko ambwira ko afite ikibazo cyo kwifuza kumenya papa wiwe uwo ari we. Arambwira ati sinigeze menya papa wanje, sinzi uwo ari we, mama ntawe yigeze ambarira, nakuze gutyo hama ko mnanzi ko mama wiwe akijijwe, ndamubarira nti none ko wakijijwe na mama wakijijwe, ntimubiganira, urashobora kumubaza ukamubaza uti papa wanje ninde, ya ngo kirazira, ibyo ntabyo tujamwo, ngo ntabyo tuvuga, ngo niyo ndamubajije ngo ndashaka kumenya, ngo misi yose ngo anyishura ngo yacusubiza muri Egiputa. Gabyo mpaye igitara kinini sinzi ko gikwigwamo. Murayumva iyo nyishu, avuga ngo yacusubiza muri Egiputa. Ariko ugiye kuraba ubwo aba ari ubwoba bujanye na kahise n'ivyo wabayemwo n'ivyo waciyemwo n'ivyo wakoze, siko. Ariko ndashaka kubabwira ngo uko biri kose, siko, uko biri kose, uko bisa kose, uko vyagenze kose, ivyo waciyemwo ivyo ari byo byose, ndashaka kukubarira ngo hariho Imana muri wewe. Amen. Kandi ndashaka kukubwira ngo uko vyosa uko ariko kose, siko, uko vyoba ari bibi uko ariko kose, ndashaka kukubwira ngo nimba harimo ibyaha binini, siko, hakabamwo n'amaraso araho, Bibiliya iravuga ngo ayo maraso iyo ahuye n'ivyaha ngo naho vyotukura tukutuku, ivyaha sivyo vyonona amaraso niyo yeza wewe ngo ukera nka shereki. Amen. Rero urashobora kuba waraciye mu bintu byinshi, urashobora kuba ufise ingorane nyinshi muri wewe, urashobora kuba ufise amafuti menshi, urashobora kuba ufise amanyanga menshi, urashobora kuba ufise ibintu byinshi bikonona, bikugoye, bikumerera nabi, ariko ndaje kukubwira ngo inkuru nziza ni ukukubwira ngo hariho Imana muri wewe. Amen. Kandi kuba conscient yuko hari Imana muri wewe bituma ubwo bumana buba bunini kurusha iyo uri conscient y'ibibi gusa. Amen. Rero ndagarutse kukubwira ngo hari Imana muri wewe. Amen. Sivyo byonyene, urashobora kubura ngaha uzi neza ibigwara ugwaye, siko, ivyerekeye ivyo bigwara urabizi, waravyinjiyemwo, waragize ama recherche kuri internet y'ibijanye n'izo ngwara, muravyumva, waragiye kwa muganga baramaze kubikubwira, urazi uko bimeze, urazi ico bikora, urazi ingene bigenda bironona buhoro buhoro mu buzima bwawe, urazi n'ingene vyica. Kumbure n'ivyo bigwara hariho benshi avuga ati ndabizi kuri papa cyangwa ndabizi kuri mama, ndabizi muri famiye, ibi bigwara bimeze gutya na gutya. Ugasanga iyo wiyumviriye kuri wewe igicapo ufise cawe ni igicapo c'ivyo bintu bibi. Ariko ndashaka kukubwira ngo hashobora kuba harimwo cancer muri wewe, hashobora kuba harimwo sida muri wewe, hashobora kuba harimwo ubugwayi bumeze gutya na gutya. Kandi ubwo bugwayi ni ubugwayi twumva muri televiziyo, ni ubugwayi bavuga, ni ubugwayi tuja kwa muganga bakatubwira gutya na gutya, ni ubugwayi twabonye iruhande yacu, ni ubugwayi bumaze guhitana abantu benshi, ni ubugwayi tuzi, turabuzi neza n'ingene bwevoriwa n'ingene bumeze gute, n'est-ce pas? Ariko ndashaka kukwibutsa ngo nimba bimeze gutyo, siko, hariho Imana muri wewe. Amen. Kandi kumenya ko hari Imana muri wewe kurusha uko uzi ko harimo ingwara bituma ingwara itagira ububasha. Amen. 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 Ndabizege ababwira basha dufite ama experience ntaco twabahenda. Dufite ama experience, dufite ibyo twabonye, siko, uko imyaka igenda twabonye byinshi, n'est-ce pas? Hani gihe twasenze turizera turatura kuri bene data bigaca bigenda nabi, rimwe kabiri gatatu hagagera igihe tugapoa, tukitonda, tukavuga make, siko, umuntu akubwiye ngo ndagwaye gutya na gutya, aya ugacitanga guharura uti bonde azagasigaje iminsi ngana gutya hamba bizogenda gutya na gutya, siko. Ariko nagana babwire ngo uko siko kuri. Ukuri nuko hariho Imana muri twebwe. Amen. Kandi ashaka kuvuga ngo iyo Mana ndiko ndavuga, iyo Mana tuvuga, iyo Mana dusenga, sino kubwira gusa ngo numuti w'iyo ngwara yawe. Ariko ndashaka kukubwira ngo iyi Mana turiko turavuga, siko,
nimba bavuga ngo umuti w'inkorora ngo nywa akayiko kamwe ngo mu gatondo ngo nasanga hapi, ndashaka kubwira ngo iyi Mana turiko turavuga uyikonsomye siko akayiko kamwe ntigakiza wewe gusa, akayiko kamwe gakiza wewe n'abana bawe n'urunganwe ruzokurikirana, iyo ngwara ntizogaruke mu buzima bw'iwanyu, ico kintu kikagarukira ngaha. Sindiko ndakompara ingwara iyo ariyo yose ufise, sindiko ndayikompara n'Imana yacu. Sindiko ndakubwira ngo Imana yacu ngo hari igihe ngo yoguha mitende, sindiko ndakubwira ngo Imana yacu ngo yopfufa, sivyo ndiko ndavuga, naho bihuriye. Ndiko ndakubwira ngo Imana yacu sakayiko kamwe, sinzi kari kinini kimwe, ariko ndiko ndakubwira ngo consommation ku Mana yacu, quand tu consommes notre Dieu, iyo uri kurayikonsoma, ndiko ndakubwira ngo ivyikiza ntibigarukira kuri wewe, ariko bigarukira kurunganwe n'urundi, ico kintu nikizosubire no kuvugwa. Rero sindiko mvuga ibintu womengo, ariko ibi naho ndabivuga gutya kuko twumvise ubutumwa bwinshi butubwira ingwara, kuko twumvise publicité nyinshi y'ingwara, ivyo turabivuga, ariko tukara tuvuga ngo ngo no mwijuru si habi, siko cyo tuvuga, kandi nivyo no mwijuru si habi, siko. Ariko ndashaka kuvuga ngo hari Imana ikomeye iruta ivyo bintu. Amen, amen. Reka dusome guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4, siko. Haravuga ngo ubwa mbere na mbere, siko. Aragaruka, okay. Haravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, siko. Ngo kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Amen, amen. Ndasubiramo, ubwa mbere na mbere, siko. Nagira mprecise ngo ngaha bavuze ngo ubwa mbere na mbere, siko. Nimuce mwimvira ngo n'ubwa mbere na mbere bw'ibintu byose, niyaza ko ari ubwa mbere na mbere bw'ibi byacu, bw'iyi si yacu, siko, canke bw'iyi dimension yacu, kuko Imana yacu nta bwa mbere yaje, siko. Imana yacu yamyeho, so nta bwa mbere buhari, siko. Ni kuvuga ngo yamyeho, uravyumva? Rero ubwa mbere na mbere bw'ibi byacu bifatika, ubwa mbere na mbere bw'ibi biboneka, siko. Ubwa mbere na mbere jambo we yarasanzwe ariho, siko. Ngo kandi jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi uwo jambo yari Imana. Ngo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Iyi verse irakunda gukomplika abantu benshi, siko, kuko iyi verse ifise imvugo, novuga ngo ni imvugo itari muri dimension yacu, siko. Iyi verse ifise imvugo yo mu yindi dimension, muravyumva? Murabona twebwe mu rurimi rwacu, haba mu Kirundi canke mu bindi birimi byose tuvuga, biragoye kuvuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho. Bon, deja bibanza kuba compliqué ko jambo tumwise umuntu, siko. Hama bigasha tuvuga ngo jambo yariho. Ariko rero ahantu bitangura gupfira uru rurimi, niyo dutanguye kuvuga ngo jambo yari kumwe n'Imana. Hama gashasura akavuga ngo kandi jambo ngo yari Imana. Aha mu mitwe yacu hacavuga ati umviza sha, ibintu ni bibiri. Swate jambo ni Imana canke jambo ari kumwe n'Imana. Mugani ushobora kuvuga ngo Deni ngo ari kumwe na Mariko, ngo kandi ngo Deni ni Mariko. Muravyumva? Ni kuvuga ngo ni imvugo yo mu yindi dimension. Ni kuvuga ngo ni imvugo yo mu rundi rwego. Ni kuvuga ngo ni imvugo iri kigerageza kuvuga ibintu byo mu rwego rwo hejuru, ibizana mu rurimi gumvikana muri uru rwego rwacu. Muravyumva? Iyi mvugo rafopase narababariye nti ijambo riri muri jewe, siko, riri muri jewe, kandi jewe mu bingize harimo iryo jambo, n'est-ce pas? Muravyumva?
reka ndabaha akarorero niyumvire. Urabona twese mu bintu tuzi bisanzwe tuzi ko kugira umuntu avyare habaho rapport hagati y'umugabo n'umugore bakavyara. Iyo tubonye n'ikikoko cavyaye ubuzi yuko igico gikoko gifite ikigabo n'ikigore hama cavyaye, siko? Ariko mu bavyize mu mashuri ngirani muri secondaire sinzi aho bavyiga, ariko murabizi yuko hari ibikoko novuga ngo bitwarinda bikavyara bitarinze guhura n'ibigabo. Murabizi, siko? Hari ababizi muri mwebwe. Hari ama insecte amwamwe, hariho n'ibikoko byo mu mazi bimwe bimwe, harimo na sorte y'imiserebanyi imwe imwe, hariho n'inzuki, siko? Ivyo bikoko twe ivyo tuzi twamenyereye kuva kera, iyo batabikwigishije ku ishuri tuzi yuko kugira igikoko ico ari cyo cose kivyare gitwarinda hama kivyare, siko? Namye nibaza mvuze kuvyara igikoko ndavuga arabava bandaba ni kuvyara nyene, n'est-ce pas? Nagamvuge ngo kibwagurire abwagura imbwa none ni vyose bibwagura. Hano bashobora gutsitara ngo urashobora gukoresha terme yacu kuvyara ku bikoko. Rero tuzi ko ibikoko kugira bivyare bisaba ko ikigabo n'ikigore biryamana, n'est-ce pas? Ariko hariho ibikoko vy'ibigore, siko? Bishobora gutwara inda atakibiteye inda, vyiteye inda. Muravyumva? Ndavyite gutyo. Hariho n'ibikoko ndibaga ingene vyitwa, hari igikoko berekanye muri televiziyo batangaye vya biserebanyi binini bingana n'ingona, cari gitunzwe muri zo ahantu gitunzwe kuva kera kiri conyene, ntibigeze baronka nikigore, ntibigeze baronka ikigabo kugira gishobore kugitera inda. Rero bagitunze imyaka myinshi, rero mu gihe caheze baheruka kubona gitwaye inda gica kivyara ibindi biserebanyi bitanu. Rero baratangara kuko bavuga ati mu bisanzwe iki gikoko gitwara inda uko gitejwe inda n'ikindi gikoko kimeze nkaco. Rero kumbe basanga nivyo iki gikoko gitwara inda uko kigitewe inda n'ikindi kigenzi caco, ariko muri ico kirafise na option yuko iyo atamugabo ahari gishobora kwitwaza iyo nda conyene kikavyara. Muravyumva? Rero ibikoko byose ntibimeze nkatwe, n'est-ce pas? Hari ibikoko bifise option twe tudafise. Amen. Aho rondi ko mvuga ibikoko biri ngaha ku isi, n'est-ce pas? Ariko rero ngira mve ku bikoko nje ku Mana. Uravyumva? Imana nimeze nkatwe. Imana nurundi gwego. Imana ni yindi dimension. Imana abamizurima kenshi bakunda kuvuga iyo tuvuge ngo Yesu n'umwana w'Imana, bakavuga ngo none Imana iravyara. Umviriza, nimba murinda kuvyara kugira muronka abana, Imana ntiteza kuvyara kugira uronka umwana. Imana ifise option yo kuronka umwana itanavyaye. Muravyumva? Turese yuko nibaza ko niyo mvugo ari imvugo yavuzwe kugira ngo twe dutahure. Kera je nkiri muto nahora nibaza ngo Imana yatanze umwana wayo w'ikinege, nkaca nibaza nti mbega ngira haci haba problème ntibashoboye kuvyara wa kabiri. Urumva? Baronse umwe. Urumva? Ariko icyo nshaka kubabwira nibi, twama tushaka kuzana ibintu vy'Imana tubigarukana mu gwego gwaho tugeza gutaro kuko imitwe yacu irafise ayigarukiriza. Amen. Ariko ndaje kubabwira uno munsi ngo Imana bene data, reka tubisubire ngo tubivuge neza kwa igihe umengo turavyibagira. Ariko ndashaka kubwira ngo Imana nurundi gwego. Imana si ibivyo ngaha. Imana saya ma dimension yacu. Imana subu burimbi naya marimite twe dufise. Ndiko ndabwira ngo tuvuze Imana turiko tuvuga ikindi kintu. Tuvuze Imana turiko tuvuga ikintu kirengeye ubwenge bwacu. Tuvuze Imana turiko tuvuga ikintu kirengeye ibintu byose tuzi, ivyo tumaze kumva no kubona, turiko tuvuga ivyo tutigeze tumenya. Iyo Mana yaturemye tugira gutya, yoyo no gutera inda umugore irabishoboye gutera inda Mariya atamugabo barinze kuryamana. Ndiko ndabarira ngo nituriko tuvuga Imana igarukira muri ibi byacu bifatika biboneka bito bigera nga, ariko turiko tuvuga urundi gwego. Imana yacu ishatse gufata gome igafuta kansere, irafuta bakibaza ko aribo batigeze bayibona bihenze mu gupima. Reka rero kuyifata nk'akantu nk'ikintu nk'utuntu nk'ubuntu bugarukira ngaha. Ndabwiye ngo tuvuze Imana, tuvuze uhoraho, turiko tuvuga urundi gwego. Turiko tuvuga Imana yavuze ata kintu na kimwe kihari ikavuga ngo ibi nibibeho bikabaho.
ikavuga ngo iki nikibeho ki umviriza bene data naco yarinze kwishimikiza naco yarinze kwifatikiza naco yarinze gufata oyaha ariko isohoye ijambo ikavuga ngo nibibeho birabaho ntibirinda logique ntibirinda calcule ntibirinda ubwenge bwacu ntibirinda kwishimikiza ntibisaba ikintu na kimwe uhoraho avuze ngo bibe biraba nibisaba calcule nibisaba ibintu byanyu avuze ngo bibe birabaho. Turiko tuvuga ikindi kintu tuko tuvuga urundi rwego kuko hari igihe tuvyibagira. Urabona iyi si iradukubita Papa Mirana, haleluya. Obedi haguruka gukomera mbashi ubu nitwa Obedi yitwa Papa Mirana yavyakana agakobwa keza kuba taje mu masengesho ngo ayibone. Oya haguruka Obedi ntugire isoni. Félicitations quand même. Turagukeje. Umwana yavukiye mu masengesho haleluya. Papa Milana. Mwavyumvise? Zoe mumwita gutyo Papa Milana. Nariko mvuga Imana. Niyo ni Imana. Haleluya. Bene data tuko tuvuga Imana. Ndiko ndakubwira Imana. Bene data, je kanabwire murasiko hari n'igihe turirimba indirimbo, hari igihe minshikira turi muri louange, nk'ubu nkasanga turirimbye ngo yanesheje Satani. Siko kandi nivyo ni ijambo ry'Imana, nespa. Ariko nyene hagiye tuvuga ngo yanesheje Satani, nkawuca nuvume ngo navyo bihatswe n'ukuntera isoni kuvuga. Yanesheje nk'uko umengo ni ingwano banikanye barane. Indagwana nande. On parle de qui au fait? On parle de qui au fait? Ndashaka kuvuga ngo hari amajambo akoreshwa kuko mu guhishurirwa no mu gusohora ivyo bahishuriye mu kwexprima bakoresheje vocabulaire ingana naho bageza kwexprima muri uwo mwanya, ariko ndashaka kuvuga ngo ntibingana kujya vyanditse biruta kujya vyanditse. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo Imana ndigereranywa. Imana ntibayikompara. Imana ntakantu kuburofa. Kuko ndashaka kuvuga ngo ubwo buntu bwose n'uburofa. Mbabarira ubw'akagorane kango wakarofa. Nakarofa ni petit. Urumva karagukanye karakugwanya karakumesa kuko kakwifatiye kuva kera nawe uratinda umbera gutya aya. Ariko ndashaka kugaruka ngo ndakubarengo kakubeje. Kumbure wagerageje mu bwenge bwawe no mu vyimviro vyawe n'inshuti n'abagenzi uratabaza bigiraho bigarukira, ariko uyu munsi ngaruse kukwibutsa no kukubwira itangazo ngo muri wewe hari Imana itagereranywa. Muri wewe hari Imana itaba compare. Ndashaka kuvuga ngo mwizina rya Yesu Kristo akigize karekare kose muri wewe, akigize kanini kose muri wewe, ndavuze ngo mwizina rya Yesu gakubitwe hasi muri kano gatondo. Ndavuze ngo mu bwenge bwawe gakubitwe hasi. Mu bwenge bwawe nkuko Paulo abivuga, amaso y'ubwenge bwanyu yuguruke kugira ngo mumenye uri ku ruhande rwanyu. Nububwa buya problem nububwa. Mwarabonye bwa bubwa twabonye dimanche iheze bwo mwishamba. Mwarabonye bujya bubwa. Mwarabonye ngene buzi gukangana. Je vyaheze nafunza amaso ndavuga n'ivyatujya bitujya ntabona iyo histoire ndayigarukirije ngaha. Ariko sinzi ko mwabibonye, burazi kwegera, burazi gutera induru, burazi kugira iki. Ariko ndashaka kuvuga ngo bujya bubwa nta bubasha ndabumwe bufise kuri wewe ni waguma uhagaze muri position yawe. Ofete ikintu conyene cotuma bujya bubwa bukujya siko ofete buragukanga hamiye ubwo bwoba bushitse mu mutima wawe ucuva muri ijya position ugacusimba, ariko usimvye hari ubundi bubwa bugutegereye hasi canke uduze nibujyanyere buca bugukwega. Rero ubwo bubwa buriko burabakugira muri kano gatondo ndaje kuvuga ngo ubwo bubwa nta bushobozi na bumwe bufise kuri mwebwe nimwaguma muri position yanyu. Bukoresha iterabwoba no kubakanga, kandi bugukanza ugakanguka ucukoroka siko. Kandi sindagukondanye nimba wagize ubwoba canke nimba wumva ukoroka nta kibazo, ariko uko biri kose garuka ubwire Yesu uti mfata ukuboko Yesu nkomeza. Haleluya.
kuko igihe bitunanira igihe umva ubwoba igihe ujugumira igihe uvuga uti barariraguye karabaye iyi peur sinshobora kurindira plonge ariko ndashima Imana yacu ko ari Imana idutabara no mu ntenke zacu. Amina. Amina. Rero iri jambo riko riravuga kuri Kristo siko rivuga ngo Kristo jambo siko ngo kuva mbere na mbere yariho. Uravyumva? Jambo yari kumwe n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Hamarika tubwira ngo nta kintu na kimwe mu vyaremwe kitaremwe nawe. Urumva ndakubwira ngo mu vyigira amanyama byose nta kintu na kimwe kiri ngaha ku isi kitaremwe nawe. Ikintu cyose caremwe nawe. Amen. Kandi kibaho kubera we. Amen. Amen. Hamarika ndabikurikiranye sindabivuga kutariko. Kandi uwo jambo yari Imana siko ngo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe siko ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Sinzi ko abatahura igifaransa babibona ngaha. Ibintu byose byaremwe nawe ariko ngo rien n'a été fait sans elle. On parle de la parole. Siko nta kintu na kimwe cabayeho sans elle. Siko rero ndashaka kuvuga ngo buriya nta kintu na kimwe ngaha basi mvuge muri aya majambo. Ibintu byose mubona ngaha ku isi mubigize. Uravyumva? Mu bikorosayi ho usomye bakubwira ngo nta na kimwe gishobora gusubsista sans lui. Nagenda kubwira ngo ikintu cyose kiri ngaha ku isi mu byakiremwe caremwe n'ijambo. Siko wombara ngo hari imiduga ba Fabrice hari amameza n'amatebe n'impuzu mwambaye ntaco ikintu cyari cyo cyose kiri ngaha mu fabrika ngaha ku isi ba fabrika bagifabrika bakoresheje matière première ivuye mu vy'Imana yaremye. Swate ni mwivu ni mu bitegwa ni mu mazi ni mu muriro ariko ndashaka kuvuga ngo nta kintu na kimwe kiri ngaha kitavuye muri matière première Imana yashizeho. Hama nagenda babwire ngo kandi iyo matière première siko ivyo bakoresha mu kugira bareme ivyo ari byo byose ivyo bintu kugira bibeho nukuvuga ngo hari ijambo ry'Imana ryasohotse. Imana yarasohoye ijambo hama ivyo bintu birabaho. Bisigura yuko nta kintu na kimwe gishobora kuza à l'existence muri monde yacu physique atari ikintu kivuye mu kanwa k'Imana. Amen. Kandi bisigura ngo ibi byose mubona bifashwe canke bizigamwe n'ijambo ry'Imana. Imana ibivuyemwo ni byo subsista. Muravyumva? Nta kintu na kimwe mu biriho kitaremwe nayo. Ivyo byose mubona nico cyo ijambo ry'Imana ribabwira. Yesu yabwira abantu ngo niwavugira mu kwizera ukabwira umusozi ngo vaho uyu musozi uragenda. Twe mu bwenge bwacu uvuga uti umusozi none urumva ariko nashaka kuvuga ngo hari ururimi byose vyumva kuko byose byaremwe nawe kandi byose mu bibigize hari mwowe. Niwavuga ururimi vyumva birumva. Amen. Byose byaremwe nawe mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Hama akavuga ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Amen. Muri jambo harimo ubuzima kandi ubwo buzima niwo muco w'abantu. Amen. Imana yasohoye ijambo ngo ibintu bibeho siko rero Imana isohoye ijambo ngo ibintu bibeho muri iryo jambo harimo ubuzima nico gituma ibyo bintu byabayeho. Amen. Amen. Kandi agasura akavuga ngo kandi ubwo buzima ni umuco w'abantu. Yesu nawe igihe yaza ku isi mu kwisobanura uwari rimwe akavuga ngo je ndi umuco w'isi siko ahandi akisobanura nka jambo ahandi akisobanura nk'urukundo ahandi akisobanura nk'inkomezi ahandi akisobanura nk'inzira. Muravyumva? Wafite ico nshaka kubabwira ngaha ni ikihe?
iyi Mana nkuko nababwiye nurundi rwego ni yindi dimension ntimeze nkatwe twengene tumeze igiti n'igiti imbwa n'imbwa imodoka n'imodoka kimwe cyose kigarukira ukwacu siko ariko Imana yoyo Imana si ikintu kimwe bene data iyi Mana yajanye n'Abisirayeli bariko barava muri Egiputa siko kumurango ikababera igitutu siko ngo cari igicu mugiye kuraba ibintu bikigize igicu kiri glace ni barafu kirakanye muravyumva rero mwibaze igicu ku murango uravyumva mwijoro ibarafu rigacika inkingi y'umuriro nikuvuga ngo Imana ico ishaka kubabwira ni ikihe Imana ivuga ngo umviriza ndashobora kukubera iki muri ibi hama nkakubera iki muri ibi hama muri ibi nkakubera iki muri ibi nkakubera iki nta kintu na kimwe je ntashobora kukubera kuko ndi vyose muri vyose Imana n'urutare twubakiye ku buzima bwacu siko Imana ni nkinzo idukingira Imana n'urukundo rw'ubuzima bwacu Imana niyo mahoro no mu gihe c'intambara Imana niyo munezero wacu atakintu na kimwe cyo tunezeza cari kihari uravyumva Imana ikubwira ngo ndi vyose muri vyose ufise ntacubuze kuko je nshobora kukubera vyose muri vyose amen rero ndiko ndavuga ngo turakwiriye kuba amasa kuguruka tukaba conscient de ça kubera uno munsi ugiye kuraba ishengero ibice binini kwijana turi conscient y'ibibazo vyacu kurusha uko turi conscient y'igishu yacu kandi nimba ikibazo kiri ngaha inyishu ikabiri ngaha ariko je nkaba conscient y'ikibazo simbe conscient y'inyishu nzoba umugogwa nkuko umenga inyishu nta yari ihari nzobabara nzogira ubwoba nzogira iki kubera iki ndi conscient y'ubunini bw'iki kibazo canje ariko nta conscience fise ku bunini bw'Imana yanje conscience kuba conscient mu kirundi bakivuga gute kugira OK kuzirikana c'est ça kuzirikana c'est ça bon je suis pas sûr mugabo bon peut-être kijama janga muravyumva ariko ndiko ndavuga ngo reka ndakubwira ikintu kimwe tubona muri kano gatondo turi ngaha twese siko hariho ndakubwire ngo ibikugoye ibikubabaje ibikuremereye nivyo uri conscient yavyo reka ndabwira ikintu kimwe urashobora kuba uri ngaha ndaguha akarorero siko mwizeye Yesu ntibikabe siko urashobora kuba uri ngaha siko ukaba ufise kanseri muri wewe muravyumva hama iyo kanseri akaba atayuzi muravyumva kubera utayizi iyo kanseri ntimwe mu bintu bikugoye muri kano gatondo umunsi uyimenye umunsi ubaye conscient yaho niho itangura kukubera ingorane no kukuremera amen amen rero ikibazo aho gihagaze nuko turi conscient y'ibibazo byose bidukikuje hama turetse ko turi conscient y'ibibazo byose bidukikuje dufise imitwe ishobora no kwiyumvira ibizoze ejo bitaraza urumva urashobora kugenda ukaraba muri televiziyo ukabona ahantu habaye kinyamugigima amaze akabomoka kagira iki ugatangura guharura ngo mbega gwanje ibomotse nojahe turakwiye kugira iyindi nzu ruguru kugira basi bibaye tugire uravyumva ugashutangura kubakisha ibintu biproteja urumva ukarara wiyumvira ubwoba bukakwica me ofete uri kugogwa n'ingorane itabaho ariko uri kugogwa n'ingorane yamaze kubaho mu mutwe wawe rero ikibazo nuko ingorane ibibazo n'ibindi byose isi yacu uburyo ipanze isi yacu ubugikora siko igumba bitubwira umwanya wose abakuru wumva ivyo bakubwira abo mwicarana abakuru wumvize aguma tubwira mwumva iyo blague atubwira kuva turi abana batoye hama tugakura turi programme amaso yacu azikuraba ibibazo gusa amazi yacu arazi gutumbereza n'ibitaraba amaso yacu akubwira ngo wesha nikitaraba kirabe kugira ngo nicaba umuntu araronko bakundana agatangura gupanga kugira ngo ejo niyamuheba ntazocapfa ntaronse n'umwanya wo kuryohererwa baso bakundana
uravyumva uragenda mu kiriyo ukabona umuntu yabuze ugaca utangura ijoro ryose ukarara wibaza nawe ubuze ukavyiyumvira hari n'igihe biheza uri kurarira wiyumvira anterema y'uwo muntu wawe ukabona n'ijambo wovuga muravyumva meditation tugira ukabona n'ijambo wovuga ejo mu gatondo ugaca utangura kuvyuka wumva umengo wumuha utuntu kubera wagize meditation ijanye n'urupfu muravyumva aravuga bene data ndashaka kubabwira ngo ivyo ubona siko kuri ivyo ubona ni programmation ijanye na meditation zawe ivyo ubona ku buzima bwawe siko kuri ivyo ubona ni programmation ijanye na meditation yawe siko ariko ndashaka kukubwira ngo hirya y'ivyo vyose uri kurabona n'ivyo uri kurimvira muri uwo mwanya ndashaka kukubwira ngo hariho Imana hariho uhoraho ari ku ruhande rwawe rero reka kuraba ivyo no kwiyumvira ivyo no kumedita kuri ivyo gusa ndakwinga inzu hindukire urabe n'uhoraho nawe umwiyumvireko umumediteko urabe ingene uva aho hantu wumva uri umugangi ndashaka kuvuga ngo iyo ubwenge bwacu n'ivyimviro vyacu bigiye ku Mana tukayiyumvira ko tukayimedita ko tukaba conscient ya présence y'Imana mu buzima bwacu ndashaka kuvuga ngo hari ingwara utazosengera hari ingwara zizonyika utazi n'ingene zanyitse hariho urabona turasota urabona kubera yuko uko wihweza Imana yawe uko wiyumvira Imana yawe uko uyirimbura ko ndashaka kukubwira ngo hari ubugorane bubwiruka bugahunga kubera yuko uyu umuco uje umuco ntudiskuta n'umwijima iyo umuco uje umwijima urahunga amen rero vyari bibereye kandi vyari bikwiriye yuko wewe wuzuramwo ivyimviro bijanye n'Imana yawe amen Imana yawe ntacitari Imana yawe ntacitokubera Imana yawe ntakiyinanira Imana yawe ntakiyirengeye Imana yawe nta kinini kurushayo siko Imana yawe nta nicibanza kwiyumvira ngo igira ivyige ngo irabe ko ibishobora canke itabishobora Imana yawe ikubwira ngo erega ibyiri ngaha byose nije nabishizeho kandi ivyo byose mubona someone nta na kimwe gishobora gusubsista ariko byose bikubera nico gituma rero bene data turahejeje imisi yacu y'amasengesho 21 n'est-ce pas ariko ndashaka kukubwira ngo gusenga si ibintu umuntu numwe akwiriye kukubwira oya kugira umwanya wawe no kubana n'Imana yawe nta muntu numwe akeneye kubikubwira ni wewe ukwiriye kugwiza iyo myanya kubera uvuga ngo iyi vitamine yitwa Imana uko ndayikonsoma nta ma histoire ivuga ndaje gusengera imitwaro ndaje gusengera ibi ndaje gusengera ibi nibi uko ndayikonsoma byonyene biribwiriza bikamenya bikambisiza inzira rero kugira uwo mwanya ni nyungu yanje kugira uwo mwanya ni intérêt yanje murabyumva tuvuze umwanya wo kurimbura siko kurimbura nivyo nababwiye hari abantu bambariye ngo nakunda kuvuga meditation ngo iyo uvuze meditation ngo baca babona umuntu yicaye kwa kundi ngo ameze gutya aya bagacamba dore ngo meditation ni iki meditation mwese mwirirwa muyigira nuko muyigira ku bintu bitandukanye meditation ni kwinjira en profondeur kwiyumvira ikintu ukinjira ibwina hacu muravyumva Mose Imana imubwiye ugenda wagurutse ubwoko bwanje ntiyaciye yiruka ngo twagiye yagize ico yita meditation jewe birashoboka vyogenda gute ntavyo yemera ariko muri iyo discussion yiwe n'Imana yinjiye indani ava ngaho ahawe inkomezi zo kuja gukora ico kintu amen rero duteza gufata umwanya wo kurimbura ku Mana wo kurimbura kucikira tubwira kubera ko ndashaka kubabwira ngo nimwatangura gusengera imitwaro we mitwaro yawe ntayo uzoheza naho no bwangu yandike ntayoheza kuko uza kuvuga iyo uzi hari utazi ariko iyo twiyumvira ku Mana yacu hari uprobleme bwiruka utazi niyo bwagiye n'ingene bwagiye amen amen turahejeje amasengesho ariko mu izina rya Yesu Kristo ducike ishengero riba hafi y'Imana bene dasaga ntavyo twomara agatwaro kamwe kaza tukajera tukaregra kandi kaza tukajera tukaregra kandi kaza tukajera erega shaka kubabwira yuko uduprobleme twaje kera twaje mutaracu ubwenge mwebwe nutubarimwo
murazi ko tuvukana je sinzi ko ivyo bintu mubizi murazi ko tuvukana ingorane z'abanyogokuru ivyo murabizi hari abantu bibaza ngo tuvukana amatwi y'abanyogokuru bakibaza ngo tuvukana iminwa n'amazuru y'abasogokuru siko tuvukana ngo inzobe zabo gusa oya si ivyo vyonyene nagira nabwiye ngo mu vyo tuvukana turavukana n'ubwoba bwabo turafise des peurs qu'on a hérité en fait turafise ubwoba ataco twahuye twe tuzi ngo kiduhahamure ariko turafise ubwo bwoba buri muri twebwe turafise ibintu byinshi muri twebwe rero nitwatangura kamwe kamwe naravye emission ivuga kuraka tantangura kukimvira ko nugasengera ego ni vyiza ariko nitwobimara ariko ndashaka kubabwira ngo tutarinze kuja muri ivyo byose uko ninjira mu muco w'Imana uko ninjira muri presence y'Imana uko umuco ugwira muri jewe hari ubugorane bunyika bukitwara tutazi ingene bwagiye amen rero kubw'inyungu yacu n'inyungu y'ubuzima bwacu n'inyungu y'imibiri yacu n'inyungu y'uruvyaro rwacu n'inyungu y'abuzukuru n'abuzukuruza bacu ndababariye ngo tugwize imyanya yo kuba muri presence y'Imana kuko iyo wanse kuba muri presence y'Imana ibindi bintu byose ubamwo ubizi canke utabizi biriko bigutwara kure ya presence y'Imana kubera yuko iyi si uburyo iri programme kugira igutware kure y'Imana murabizi hagiye wicarana n'abantu bakakubwira ubusutwa tuvuga siko abafite abagenzi b'abasutwa mumanika amaboko nukuri reka ndababwira ibintu by'Ibujumbura no kuri ari catastrophique quand même urumva je mpora mbona ari umuntu ahora aza akashaka kuntera inkuru akambwira ngo hewe ngo nse naka ivyamushikiye naka naka siki en fait ngo naka wa wundi ngo abahajya aye ngo bitwa ngo ntumuzi oya ngo babandi ngo kuva kera babahajya bari bose umudugu umeze witana gutana oya ntawe ngura muzi donc ugira ushavure kura nta mutoye kugira umbwira iyo nkuru ngura muzi mbo biheze nta muzi agataba ngo bongo bref ngo numwana ngo yahora bahari yahewe ngo ejo ngo yagiye hajya ngo casanga umugabo we karamutrompa sérieux t'as pris tout ce temps wafashe umwanya wose kugira uvuge bene data mufise abagenzi babasutwa haleluya bene data mufise abagenzi babasutwa ndabibabariye nimwirinda abo bagenzi kuko ndashaka kukubwira ngo amakuru yose bakubwira ni ibintu biza gupakira mu mutwe wawe n'est-ce pas hamu uwo mutwe wawe wari ukwiriye gupakira ibyo uza kurimbura ko ku Mana kandi ni wava muri ubwo busutwa reka ndababwira ibintu biri simple ni wava muri ubwo busutwa bakubwiye amakuru yose y'Ibujumbura muravyumva ni wava muri ubwo busutwa ugacugenda ukicara mu cumba ugacubangira ni concentre nimvire ku ijambo ry'Imana uraza kugimvira kabiri uco bibwira ngo none yamufatiye mu cumba canke yamufatiye muravyumva cyangwa uraza kwicara wimvire hama ucemva ngene bakubwiye ngene nakayahomvye ucuvuga ngo mbega je mpomvye byogenda gute none ifo ko ntora plan B ndashaka kubabwira ngo amakuru yose mwirigwamwo abakuru bababwira turetse abasutwa hari yava muri televiziyo muravyumva hari yava mu bintu byinshi je vraiment ndasamazwa na TikTok hagenda yiraba nkavuga nti singenda ndengeje iminota 2 ariko ntangogira ngo ta akandi ta ndavuga ati wavuze iminota 2 ndagarutse ngiye kuranka sanga isahira hetse ariko ndashaka kubabwira ko fonctionnement ya cerveau yacu ubwo buntu bwose iriki bwahogistra hama rero iyo ugiye gufata kugira ufate ikintu wiyumviriye ku Mana canke ikintu wagize impression ko Imana iriki yakubwira muri ino minsi iyo ugiye kuvuga ngo ngira mfata umwanya ndaciyumvire ko uwo mutwe ugira ukoreshe kuvyiyumvira ni wa mutwe wapakiramwo ya makuru yose rero nushaka kubwira ngo umviriza ngo makuru yose ngo stop ngo tugira tugiye kuri ibi oya iya byose biraza kandi nta kuri bubigenze bihakanya bize bigende hama n'ivya parve na kurengana byose ugashobora gufata rya jambo ni wacuja kuraba uza gusanga byagutwaye umwanya munini gose muravyumva bimwe bitwara imisi rero ushaka kubabwira ikintu wega bene data imitwe yanyu ifise ubutunzi butagira uko bungana imitwe yanyu ifise amakapasite atagira uko angana imitwe yanyu nta kintu na kimwe itari capable yo kwikiza ariko iyo mitwe yanyu huzuyemwo ibidakenewe bigatwara espace y'ibintu bizima byari kudukiza bikadukiriza n'abacu rero uri umuntu akijijwe
urakuriye guca ubwo bwenge ukavuga ngo jewe sinkigenda mu bintu ibyo ari byo byose, jewe sinkiye umutwe wanje ibintu ibyo ari byo byose, jewe sinkitakaza umwanya wanje mu bintu ibyo ari byo byose. Bene data abagenzi bahebe, nimba wimvira ngo boshavura, ngenda kubwire ngo ejo yogwara akaba ari ku mfiro, azoba akeneye amasengesho yawe kurusha uko akeneye presence yawe, n'est-ce pas? Hama ya masengesho yawe azoba akomejwe n'ivyo wagumye wiha biva ku Mana canke wagumye upakira biva kuri we, ha muri faible nka uno musi ntana kimuza kumufasha. Rero kubw'inyungu yawe no kubw'inyungu yabo bagenzi bawe no kubw'inyungu y'umuryango wawe no kubw'inyungu y'abantu uzovyara, n'abakiri baseri batere abajene nkanje abo tukiri bato, haleluya. C'est quoi votre problème? Je suis ndi jeune. Hari abantu bakubwira ndashaka inagira mariage bizogende gutya, ndashaka urugo rwanje ruzomere gutya, ngo naragiye hajya ngo ndaraba ingene bameze, ngo ndavuga ngo ya vraiment ngo je vraiment ngo wapi ngo bijya bintu, ngo je vraiment ushaka urugo rwanje ngo ruzobere uryoshe, ruzoberemwe amahoro. Bajya uyaza ngo bagiye badashaka ko biryoha. Ndakubaza uyaza ngo bagiye badashaka ko biryoha. None ariko nagenda nabwira ngo nta utanga ico adafise, uzotanga ico ufise. Kandi ico ufise nico wirirwa wipakiramwo, ico ufise nico wiri gushira mu mutwe wawe, siko? Rero uzuza mw'Imana, uzuza mw'ubumana, uzuza kubera iyo Mana ikubwira ngo naho byo byarapfuye byaraparanganye bimeze gute, nyuzuza ndakwereka ingene je ngarukana buzima mu bintu byamaze gupfa. Amen. Amen. Reka ndabereke ijambo ry'Imana rivuga yuko mu kuturema